ntabwo kubacengurukira ko mwashoboye kwitaba buno butumire ikiganiro abaharanira agateka ka zina muntu 12 harimo abashingwamanza bamenyesha makuru n'abari mu mashirahamwe adaharanira ibyiciro bya politike bateguye kugira ngo babamenyeshe aho bahagaze kuvyerekeye urubanza RPS ijana urubanza rwitiriwe kudeta yo mu mwaka wa 2015 nkako kugerekezo rya kabiri z'ukwezi kwa kabiri n'umwaka twaramenyeshejwe cyo kimwe n'abandi barundi benshi biciye ku mbuga ngurukana bumenyi yuko hasohotse hamanitswe icyandiko cyerekana yuko urubanza mpejeje kuvuga rwacitse hanyuma kuva icyo gihe twebwe cyo kimwe n'abandi benshi twari bagize ibibazo bitari bike na cyane cyane kamere canke urwo rubanza nyene rwacitse na burya ata muntu n'umwe muri twebwe yigeze ahamagarwa ngo abazwe bakorwe ko amatohozwa turonka umwanya wo kwisigura canke abaduserukira canke badushyigikira nabo bashobore kumvirizwa hanyuma kwigenekezo rya 17 z'ukwezi kwa kabiri uno mwaka nyene twaratumye ko umukuru w'umugwi wigenga w'agateka ka zina muntu turamwandikira tumusaba yuko ajya kuturonderera ikopi y'urwo rubanza kuko abo twari twaratumye bose byari byarabananiye na burya bateye ubwoba kugeza naho uno munsi atamushingwamanza n'umwe yubahuka kujya kuduserukira na cyane cyane mu gihe twebwe twitwa yuko turi abanzi b'igihugu benshi rero bagatinya yuko boheza bicaranywa na twebwe bagaheza bagira ingaruka mbi zidasanzwe kubera bemeye kudufasha gukurikirana urwo rubanza hanyuma kugenekezo rya kabiri z'ukwezi kwa gatatu twarandikiye umukuru wa sentare na nyuzwa y'Uburundi tubicishije ku muhora email w'iyo sentare turayi kopi CNDH aho twerekanye yuko twunguruje urwo rubanza ibyo twabikoze bisunze ibitekanywa n'igitabo cy'amategeko agenga ngene imanza z'ibyaha zitohozwa zikaburanishwa zikongera zigakurikizwa hanyuma uno munsi twebwe urubanza rugamije ikintu kigaragara ni uguhoza ijwi ryose umuntu wese cyangwa umugwi w'abanyagihugu b'abarundi baharanira agateka ka zina muntu baharanira ubwigenge badoma ku rutoki amabi ariko arakorerwa abanyagihugu agizwe n'ubwicanyi agizwe n'inyuruzwa bangaza gusahura hamwe n'ayandi mabi ntazi hanyuma kuva rero mu rubanza turumenye twarakebukanye turavuga tuti twebwe naho leta iriko irakora uko ishobora kose kugira ngo itunumye tuzokwemera kunuma tuzobandanya duharanira agateka ka zina muntu tuzobandanya twerekana ibitagenda neza mu gihugu hanyuma iyi ntwaro umugambi ifise wo kutunumya kubera byarinaniye yuko dushikira mu twice uburizwemo hanyuma rero ndashaka nsubire kubakengurukira yuko mwitabye kino kiganiro nkaba ngiye ndabaha akaryo kugira ngo mushikirize ikibazo muba mufite murakoze murakoze cyane ikintu nagomba kugaruka ko mera nk'uwunganira wari yavuze kare ikintu kijanye n'uko urubanza nyine izina kwari ikintu nohera ko nukuvuga yuko nta rubanza nyine izina uwo muntu yavuga ko rwabaye kuko ubutungane bwakoreshejwe n'ubutegetsi kugira ngo bashike ku ntumbero yabo ubwa mbere na mbere mu mwaka wa 2016 mu kwa mbere harasohotse ibintu bita ngo na mamanda byari bigamije kubuza baharanira agateka ka zina muntu banyapolitiki bariko baragerageza gusigurira amakuru ingorane ziri mu gihugu
ibyo rero babikora kugira ngo banumye kandi bahagarike abantu bashobora gusenga ariko iyo ngingo igisohoka itariki zimwe z'ukwa kabiri muri 2016 inyuma y'iminsi 15 iminsi indwi zibiri bavuga ko hari itariki 10 baca bavuga bati abantu 15 bakurikiye turabakuyemo muri abo bose bari mu buhungiro nta n'umwe yumvise umuntu akibaza ati mbega nawe n'umuntu aka kanya yarakurikiranywe bimuvuye ko gutakumvirizwa byerekana ko ni ubutegetsi butegeka bati kurikirana cyangwa ababariki urumva nta butungane mu nzira ngo bwarakoze kugira ngo ntahagarike gukurikirana abana ikindi kintu nagomba kuvuga ni uko ukuntu urubanza rwameze guhera mu ntara baratwamiye ko tumenya ikintu twahise twaratumye abashinjwamanza kuko amategeko aravuga yuko umuntu wese afite ibintu akurikiranwa aba afite uburenganzira bw'uko ahabwa kopi ya dosi barayigura wenyine cyangwa ugatuma abantu bose twatumye ahubwo batewe ubwoba ushobora bituza ikintu hageze rero kwiburanishwa y'imizi ikintu cyatangaje ni uko mu kuburanisha ntibagiriza umuntu ubwabwi bagiriza umuntu bakavuga ati abantu muri sosiyete sivile bagize ariko mu bijyanye n'ibyaha umuntu akurikiranwa ku gatoki bakavuga ati naka yakoze umunsi ibyo rero ntabyo bashobora kuronka kuko bafata abantu no kumenyana batazinanye n'uno munsi turacabazanye bajya abantu 34 yego yuwewe n'inde ariko bakavuga ngo turafite ikindi nagomba kuvuga nuko sentare yashimwa ni sentare ntahindurwa icyo bita chambre judiciaire iyo sentare icira imanza ubwanjye abantu bafite icyo bita privilege de juridiction kuko no fata ari nk'ubudahangarwa n'abantu b'abategetsi bo hejuru bavuga ni abashinga amateka abashikiranganji ba officier general abafite amaraya minini nyamara n'icyari gutuma kumbure bahengekeza bakakujana bari nk'abajya abantu b'abasirikare b'ejo nk'abasirikare barimo ariko abo nabo guhera itariki 24 z'ukwa 11 muri 2013 bose bari bakuye ko bari babakuye mu isi ayo magambo niyo bari bagifite nta kintu na kimwe rero abari barabaye bashinga amateka kera ayo mabanga niyo bari bagifite ni ukuvuga yuko leta yagombye aho ivuga bikumvirwa vuba ikabicishamo n'ahandi sentare yaciye urubanza nta bubasha na bumwe kuko ingingo ya 40 y'itegeko rigenga sentare ntayinuzwa irasigura neza abantu bonyine bacibwa urubanza n'iyo sentare ikindi kintu twagomba gushikiriza ni uko ingingo ya 38 y'ibwirizwa irarekurira umuntu wese akurikiranwa kumwunganira no kumenya icyo akurikiranwa umubwiye ibyo batari mu kundi urwo rubanza rubari mpamvu ikindi ni uko mwamenya ko urwo rubanza rutigeze rusomwa mu ntayiki ruhejeje kuburanishwa mu kwa kane mu kwa kabiri kwa 20 twaragarutse mu ntayiki mu nyuma ruraja muri anderi imbere ari mu kwa kane bashobora tangwa kuvuga umunsi ruzosomerwa muri iyo minsi bavuga ruzosomerwa ko ari itariki 23 z'ukwa gatandatu muri 2020 uwo munsi twari twarumvise abantu igwaso basohotse basanga harafishije kuri tableau d'affichage umunsi wundi ruzosomerwa ko ari itariki 30 z'ukwa gatandatu naho ne baragiye igwaso inyuma y'amezi niho twumvise ngo goba rwarasomwe kuri ya tariki 23 hamwe twarumvise abantu bagasanga rwabaye urubanza nk'ubwo rero rutigeze ruba kuko izo mpapuro zose turazifite zerekana ingene uwo munsi byasibye se ntari nyene rero yasinyatse no munsi imanza nk'izo rero byerekana ko ari imanza ziremeranya n'ayo makopi utuma za PNTH ngo barondere bakabura ituze n'izo kopi ko ziri ubutungane rero busigaye bukoreshwa ku buryo ari ugushubura bati uyu aratugoye muhezeyo munumye hanyuma banatera ubwoba n'abarundi bari imbere ntibazosubire guharanira uburenganzira bwabo bityo ko batanze akarorero ko gutoteza ariko ibyo tukibaza yuko
hari ibintu umuntu yokwikunda ko bigumaho mu gihugu ahubwo ari ibintu abarundi bomenya bagahagurukira kugira ngo birandurane. Murakoze. Sinzi Armere hari ico wongera ko mu ntangamarara? Murakoze cyane Petari, shimira Imana kumpa umwanya. Nagira mvuge akantu gato kuko ibindi abagenzi banjye babivuze. Mu by'ukuri uravye intumbero ya leta yo gushyiraho urubanza ivuga yuko twagiye muri kudeta mu gutebagaza ubutegetsi bw'igihugu, ni ibintu by'urwitwazo kugira bashobore cyane cyane kutubuza gukora ibikorwa turiko turakora, ibikorwa byo kudomo urutoki ku mabi akorerwa abarundi, ubwicanyi bukorwa n'inzego za leta. Ikindi nacyo ni uko ari intumbero yo kwitubuza nk'abashingwamanza gukurikirana urubanza ruri mu matohoza muri sentare mpuzamakungu mpanabyaha. Aho baribaza yuko mu ngendo ya leta yibaza yuko ishobora kudutera ubwoba igatubuza ibikorwa turiko turakora yuko bigenda cyane. ko sentare yari yabaciriye urubanza muri benshi byagenze gute kugira ngo mwebwe mushobore kwitandukanya nabo? Urakoze. Twebwe twitandukanije n'abandi kuko nk'uko twabivuze runo rubanza twese turubonamo akarenganyo, ariko kubera abacumi na babiri dusanzwe duhurira mu mirimo ya misi yose, dusanzwe mbere n'ubundi twari dusanzwe dukorana ibikorwa dusanzwe tunazinanye, twabivuze yuko abegwa n'urwo rubanza bose uko turi 30 na bangahe tutazinanye twese. Nico gituma twebwe twakebukanye tukavuga tuti reka tushikirize aho duhagaze. Yamwarabonye yuko no mu nzandiko twari tumaze gushikiriza amatangazo yerekeye urwo rubanza twagumye tubishira habona. Mugabo unye kuva aho dutanguriye kuvuga ibi byerekeye urubanza n'abandi turiko turavugana mu minsi iza, nta kizobuza yuko mwumva abazoshobora kuba bashoboye kuba bari kumwe canke abo bazoba baduserukira bashikiriza aho bahagaze ku byerekeye runo rubanza. Ahubwo ku by'ukuri runo rubanza nka kumwe Petero Nkurunziza igihe yiherera ikingo cya gatatu byatumye abarundi berekana ubumwe, abantu benshi batari bibaza yuko bashobora kuba bafise, bakerekana gufatana mu nda, bakerekana urugero barengeye amacakubiri y'intara y'amoko cyangwa ibindi. N'uru rubanza rugiye kudushira hamwe cyane kugira ngo tubandanye urugamba rw'agatekano na muntu hamwe no guharanira yuko igihugu cy'u Burundi gisubira kuba igihugu cy'intwaro n'ingingo. Ego cyose ndabaza mbega hamwe mu Burundi hari ubwo busobanusha kuronka hiye cyane 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 ibyo rubanza bishobora kumara igihe kingana gute ku byerekeye uru rubanza? Umunyagihugu yaba mu Burundi cyane wo mu bindi bihugu byo muri Afurika asanzwe ari mu gihugu cyateye igikumu ku masezerano mpuzamakungu y'agateka kazina muntu, harimo amasezerano ya Afurika, amasezerano yashinga umuryango w'ibihugu bya Afurika y'ubuseruko, hamwe n'amasezerano ya ONU ashinga imyidegenzo hamwe n'uburenganzira bw'abanyagihugu. Byose birerekana ngene umunyagihugu cyangwa umugwi w'abantu bashobora kwitura ayo masentare cyangwa izo nzego igihe agateka kabo kahonyanzwe. Ariko kenshi izo nzego zisaba yuko umuntu yarenganijwe cyangwa abantu barenganijwe babanza bakerekana yuko bunguruje bagaheza inzego zose ziri mu gihugu kugira ngo ubwo rubanza rushobore kwakirwa. Ubu rero twebwe naho uruno rubanza bagerageje kurunyegeza, naho akaco batakoze kugira ngo barunyegeze tukamatumba rwaciye
ngaha ku mihora ngurukana bumenyi aho kuba urubanza n'izindi rushirwa mu iyandikwa ry'imanza rugasomwa abantu bagumva rukaburanishwa abantu barukurikirana naho leta yabikoze gutyo twebwe twashatse kuyihinyuza tubereka yuko turiho naho bavuga yuko batazi yuko turiho tubereka yuko turiho kandi yuko urwo rubanza turukurikirana mbere nshaka kuvuga yuko twashatse mbere guha akaryo abacamanza b'u Burundi kugira ngo bigarure mu kubereka ibyo umucamanza yari guhagararako kugira ngo abone yuko uru rubanza rudafise ifatiro uhagaze ku byo mugenzi wanjye bashyirahishize yashyikirije ari nabyo twandikiye umukuru wa sentare ntanyuzwa y'u Burundi aho tumwereka ibintu bishika kuri 5 byotuma urubanza ruhanagurwa ibyo byo kudukurikirana bigahanagurwa uwo mucamanza cyo kimwe nabo bakorana hamwe bashoboye kubihagararako boheza bagahagarika urwo rubanza bakaruheba kandi ibyo byogira akamaro na cyane cyane urwo rwego rw'ubucamanza hamwe n'intwaro bakorera kuko uno munsi urubanza byanga bikunda ruzotera ingorane zidasanzwe leta y'u Burundi kuko naho baguma bitazira amazina bavuga ibyo bakora n'ibyo bagamije iki cyuko barenganya abantu bakabacira urubanza batababagije bamwe bakabashyira kuri dosiye abandi bakabakuramo ataco bahagaze ko kizobabera ikibazo hanyuma rero ikibazo kigira kabiri mwabagije muti mbega urubanza rurashobora gushika iyo rumaze igihe rukadotera rukibagirwa canke gukurikirana abo twega bigahebwa ivyo ni ibintu biriho ibintu byanditse mu mategeko mugabo no munsi twebwe ntitwoja ngaho ngo tuvuge yuko abacamanza b'u Burundi umunsi w'izina bimirije vuba gukurikiza amategeko bateza guhagararako kuko ibi byose turiko turavuga uno munsi tugeze ngaha kubera abacamanza badafise ishaka inguvu kumbe n'ubumenyi bibatuma bahagarara ku mategeko ariko umwanya niwe mucamanza mukuru twibaza yuko muri kazoza iyi ntwaro izose bikabona yuko runo rubanza ataco rwashoboye kwishikanako hanyuma runo rubanza izindi zisa nk'izi bakaruheba nkako runo rubanza uno munsi nta kintu na kimwe ruriko rurungura ino ntwaro hanyuma kandi nashaka kuvuga yuko leta y'u Burundi irasanzwe irizi natwebwe dusanzwe tubizi yuko urubanza mwene rwa politike rudashobora guhera mu nzira z'amasentare gusa ikibazo cya politike mu bindi ku bisanzwe ubutungane cyane cyane nk'abashikiriza amanza bategerezwa gutwara urubanza muri sentare babasha kumvikana nibaza ko ari gake ku isi amaze kubonekaho roparke yategerezwa kumviriza impande zose igashinga urubanza ifise ivyumviro bya bose aho ishingisha urubanza ku bantu barenga 34 ingingo y'amajana 227 y'igitabo kigenga ingene imanza z'ibyaha zikoranishwa kongera zigashibwa zigashirwa no mu nzira mu gace ka kabiri yavuga ko muri ico gihe ari byiza yuko ubutungane bubangira hakagira abaza kugira ariko bwo ubutungane sico bushaka ubutungane bukoresha bugomba abo baremeka ibyo bishushe kugira ngo hategwe ubwoba bari mu gihugu hategwe ubwoba n'abari hanze babone yuko leta uwigombye mu kuzisha kuri ico rero ikintu tuvuga nk'uko bibabaje iyo ubona yuko ukunda ubutungane ukaburikura n'abuharanira ku bandi bantu hanyuma bakanakubuza yuko ushobora gushika kugira ngo usigure bakanakunegeza n'ico bakurikirana umunsi ubutungane bw'Uburundi umunsi umutekano w'umuntu ushobora kumera neza ukabona yuko ubutungane butagikoreshwa nk'uko bukoreshwa n'umuntu ufata iya mbere kugira ngo dushikeyo twerekane yuko twera ariko no munsi zitugira aho tuburanira n'uwo kwitirenza ngo aragiye sinzi ko yoshika abo mutero kiziga mu kaneko canke mu ruzi rumva muri iki gihe biragoye ariko
umunsi hazoboneka ibi bizoshoboka yuko ubutungane bw'uburundi hari umuntu ashobora kuburana imbere akumvirizwa tuzogenda no kuvuga rero ibintu twoshira ngo ni abana bacu bazoza kubikurikirana igihe bizoshobokera hose tuzogenda kugira twerekane yuko twera ariko mu mategeko mu ngingo y'amajana 229 y'igitabo kigenga imanza z'ibyaha ziburanishwa biravuga yuko bene izo manza zabaye bigashika bene zo atari kubara iyo hagize uhashika urwo rubanza rw'imfabusa bagasubira kubika gushasha rero ibyo byose tuzobikoresha amasenari yo mu gihugu tugakoresha amasenari mpuzamakungu urwo rubanza twerekane yuko rutagira agaciro kuko ntirugira mishinga uko byogenda kose ariko naho mu igihugu coguma kiri mu byara by'abagifise uno munsi igice kinini c'abarundi bariko bagomba kunumya nkazi abo barundi bose uno munsi bakandamijwe bazira ico biyumva hazogera igihe bo nyene aba aribo batwambika izera abarundi bose kubera barababaye baragowe abarundi umunsi bakize natwe tuzokirana nabo bazotwambika izera abarundi hanyuma kahise ni ukuvuga umwanya nk'uko bitari yabikuze urafite ikintu kinini nyuguze mu bijanye n'ubuzima bw'abantu atwara kabura yakobo sinakaza akariro kanje iyi nari mukushitse nta bihe byagenze hama nongera ndezwa ntaburanye rero mu butegetsi ubu munsi ibyo bintu by'ukuriza bisohoka ikinafuri kamushyirishiti ukishyiranaho imana kibi none muri siko ntangiye mu aradukaratega me nuko ngereje baje n'urimo donc urazamwo kavamwo mwakoze cyane abandi bashaka kwegera nabo nyine dondo jemba z'umutima navuze yuko muri ko mushikiriza ibitagenze neza mu rubanza babagirizwa ko bashatse ko bari mu bashatse gutembagaza ubutegetsi ku wa 13 Rusama 2015 hamwe muravuga ko mushaka gutanga amahirwe ku butungane bw'Uburundi kugira ngo bwisubireko ahandi naho mukavuga ko ubutegetsi aribwo bukoresha ubwo butungane ngashangira ati none muribaza ko abo bagize ubutungane nabo bagize bafite ubwo butegetsi barashobora bose hamwe kumvikana tubu rero batweretse ibintu bitagenze neza reka twisubireko akabazo kanze karako murakoze nkuko bajije ingene byogenda kubera ubutungane busanzwe bupfukamwe mu nda n'intwaro nshingwabikorwa executive ariyo bita leta nivyo biragoye kubona neza uno munsi ingene ubutungane bushobora kwigobotora intwaro uko abacamanza bashingwa n'intwaro bagahabwa amategeko n'intwaro hanyuma rero iyo ntwaro umunsi yo kumva yuko urubanza nkuru cyangwa izindi manza nk'izi zitera ingorane ikabona yuko inyungu ikura mu rubanza nkuru ari zo nke kurusha ibyo ihomba aho muri icyo gihe intwaro ntiyashobora nk'uko nyene babategeka bati kwicarana naka mureke naka canke mu baciru bakahindukira bakababwira bati uru rubanza ni mu ruhebe hanyuma canke naho abacamanza bo nyene ubwabo barashobora kwibyukiranya hakaba umwe hakabamo bangahe bagahaguruka bakavuga bati ibi bintu biriko biteza urubwa umwuga wacu biriko biduteza urubwa haba muri kazoza none reka tubihindure ibyo bisagatesheshwa rumuri kandi ibyo bari bajyambere kuko no muri kahise byarigeze kuba abenshi barazi urubanza rwabaye muri 71 bakurikira bitwa abantu ngumburanye aho uwo bari bashinze ngo aje kubarereka inteba Leonard Nduwayo yagurutse akavuga ati aba bantu gishobora kubandanya ndabagize ibyo batakoze uno munsi murabona yuko nahatakiriho abantu bose bamwishe izina abantu bose bamwiruka abantu bose bamabiruka yuko yari umushinga ntahe hanyuma mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1987
urubanza rundi rwarabaye nk'uko urubanza bakurikirana uwahora ari umushikiranganji kuri Bagaza yitwa Nyaboya nabo bari kumwe abacamanza harimwo uwaserukira sentare ndahinyuzwa y'u Burundi umushingantahe Gerard Buyoya cyo kimwe nabo bari kumwe barambitse izera abari muri urwo rubanza nuko inyuma yaho intwaro yaciye mukura mu kazi baramukura amapeti batako baramukura mugabo yari yafashe iyo ngingo kandi izina ryiwe kubakurikirana imanza ziba mu gihugu cy'u Burundi bazokwama babyibuka n'ubu vuba umushingantahe Philibert Nimpagaritse yarahagurutse aranka yuko arenga ibyiza shingiro aranka yuko arenga amategeko y'u Burundi mu kwemeza ikingo cya gatatu naho byamuviriyemo guhunga ariko byamuviriyemo izina rikomeye cyane ibi rero nibyo duhora tuvuga nibyo tuguma dusemerera n'uyu mushingantahe Emmanuel Gateretse ubonye ukuntu ariko arifata muri runo rubanza ni ibintu biteye isoni kandi nibaza yuko bimumaramaza muri we ubwiwe jewe narakoze umwuga w'abacamanza umwanya wari muto imyaka 8 ndazi iyo wafashe ingingo nk'iyo yuko ushobora kugira amadidane hajya ashobora wenyine kubona umunsi aradasinziriye yibaza ati mbega none ibi bintu ndiko ndakora ndabikorera iki nzobivamo gute nimwiyumvire mu bisanzwe buriya ibyerekeye dosiye ivyo ni ibintu n'umunyagihugu asanzwe dosiye ikopi y'urubanza umuntu wese ashoboye kuja ayikeneye aragenda akavuga ati nka dosiye ndayirazi mbere n'abaterwa n'urwo rubanza iyo urubanza rwamaze gucika abahinga abashingwamanza abagira ubushakashatsi baragenda muri greffe basiga urubanza urunuru turusome turubare tugwige tuvyandike mugabo no munsi muri ko murumviza ukuntu uyu Emmanuel agejwe atwara iyi sentare afata kubahuka kunyegeza dosiye nukuri n'ibintu atawutwara bwabibone ari nacyo gituma tuguma dusemera kandi twibaza yuko ibi tuvuga bidose bikamushikira bigashikira n'abo bakorana bigashikira n'abamukoresha rero bazi kamwe yasabye nashaka kubaza gato mwebwe mwagize muri mu bantu 34 baheruka gucirirwa urubanza rwo gufungwa imyaka yose gusigaye mu kugira ico mubivuze ko muja hamwe serivisi civile abamenyesha amakuru ariko hakaba harimo n'abanyepolitike ni kubera iki mudashima kugira ibikorwa bimwe kandi mutangiye dose ariko ni kubera iki none ubu mwebwe mudaja hamwe n'abanyepolitike kugira ngo mugire ico mushikirize muri kumwe n'abanyepolitike hariho wari yakibagije gatonya ariko tugisubiyemo gatonya novuga yuko iki gikorwa turiko twakora ari nk'intango ni nk'intango mu kwerekana urubanza mbere twanifuza yuko mu minsi iza tuzoronka akaryo kuvuga n'izindi manza zisa nk'izi zashikiye abarundi kandi murazi yuko zihari kugira ngo abarundi n'amakungu tubagiririze bagume bamenya yuko akarenganyo uwo gashikiye wese igihe cyose gashitse kababaza hanyuma kandi twerekane igihe cyose imanza nk'izi ingaruka zakurikiye hanyuma rero nk'uko nari nabivuze ngitangura bano bantu 12 n'abantu dusanzwe dukorana kenshi n'abantu duhurira mu bikorwa byinshi nta yindi ngo n'imwe yindi yatumye dushobora kwiyumvirira hamwe ikirepico n'ahandi abandi turiko turabarondera baba bari mu migambwe canke abandi ku giti cyabo kuko murumva yuko bitanoroshe kuko ubwa mbere hoho tukibona rujya rutonde rw'abantu 34 ntitwari tuzinanye hanyuma n'ubu hariho nabo tutazi aho bari
cyane uko bamerewe kuko ntabwo nk'akarorero hariho nk'abo habaye inkuru zivuga yuko banyurujwe n'uno munsi tutazi aho baba bageze aho muca mwumva yuko rero twagize tuti naho tutararonka abandi reka dutangure hakiri kare dutangure ibyo dushoboye hanyuma tuzobandameze ko igihe abandi tuzoshobora kubaronka narigeze kumva sinzi ko ari bitabakabije ko bashatse kunguruza iyo umuntu ashatse kunguruza urubanza ntaba yarushimiye mugabo aba yemera ko rwabaye mbega koko murizera murashaka kubona yuko mwungurujeho ko mutari mu gihugu n'ubundi urwo rubanza bararyo rukaburanwa gute hanyuma icyo bavuze batanze akarorero k'abantu nkaba Antoine Nduwayo babaye koko akarorero mu butungane bagahagurukira ubutungane abacamanza buno munsi benshi bahari hari abo mwiganye hari abo mwakoranye wavuze uti birashoboka ko hashobora kuba intwari ibyo koko uno munsi uraba igihugu nyine gitwaba ukaraba ingene ubutungane butunganije murashaka kwizera koko ko hashobora kugira abantu bavuga bati aba bantu bararenganijwe bagahaguruka bakabivuga bakemera mbere no murakoze Armera yashaka kwishura ikibazo birabajije mu by'ukuri twebwe nk'abantu bize amategeko mu gihe tubonye yuko urubanza twaciriwe tutarushimye dutegerezwa kunguruza urwo rubanza rero twagerageje nabona yuko ubutungane bw'uburundi bwanse kwakira ingurane zacu rukanga kuduha kopi y'urubanza twaragerageje kwerekana yuko twebwe dukurikiza amategeko ariko rero kuvuga yuko ubutungane bw'uburundi urazi ukuntu bumeze ubu naho tuba dufite icyizere gike ukungene bafite ubwigenge mu by'ukuri tuguma tugerageza kwerekana yuko bashobora kwikubita agashi kugira bashobore kubahiriza amategeko bashobore gutunganiriza abarundi n'abo bamwe baba bariko baca amanota canke baba bariko bikundwa bakaza ku bategetsi kugira babahe ibiti tugerageza tuguma tubereka yuko bafite uburenganzira bafite ububasha bwo kwikubita agashi ngo bashobore guhindura ingingo baba bafashe bakisunga amategeko kuko Vital yabivuze kuko hariho na bamwe muri bakuru babo bagiye bareka gushinga nawe mu guhagarikira amategeko kandi nabo nyine basoma abantu bagejeje Jean Claude Bugabo mwavuze yuko urubanza rwanyu rwaciriwe atanu umwe muri mwebwe yashoboye kuhashika muravuga kandi yuko gushika ubu mutararonka kopi de jugement mukavuga yuko mu gihe ubutungane bw'uburundi bukabatunganiriza mwashobora kunguruza hanze y'igihugu ndashaka kubaza yuko mu mategeko mashobora kunguruza mudafite kopi de jugement mu gihe byaba bidakunda naho ko mwunguruza mudafite kopi de jugement kandi ubutungane bw'uburundi bukabandanya bwitanga mubona mwoca mukora iki mu gihe byaba bimeze murakoze mvuzenye imbere y'uko Diodo naca abandanya Desire yarabaje ati mbega urubanza ati muvuze muti tuzokunguruza musa nuko muba mwemeye ko rwabaye ico ni ikintu cyatugoye gufata intumbero ngo tujye tuti duhagarara kuko ubundi bari no kuvuga kandi niko bimeze y'uko urubanza rwabaye ahubwo n'amatohozwa yabaye mu bisanzwe niyo twaye guhera nta matohoza yabaye urumva amatohoza atabaye n'urubanza ntirwabaye ariko iyo bamaze kurubandanya bakavuga bati twaruciye bakagira mu ibi bavuga yuko bamenyesheje yuko urubanza rwamenyeshejwe abantu batazwi iyo bari iyo uhoze ni ukuvuga yuko baca barindira iminsi 30 iminsi 30 utunguruje urwo rubanza rutaba ntabanduka rubaye rero ntabanduka no kuvuga igice gikurikira ni uko bashobora guca bagenda bakavuga bati tujya dukurikize rero urubanza uko wabaye ntabanduka aha hari ikintu ahubwo dongera akajya kubuca ndakivuga buriya hariho abantu ibyo mugabo ntawe ubihagarara ko cyane ariko mugabo bisa nuko birafite icyo bipfana bavuga bati n'iburiwe ko byabananiye ko bafata
ko byabananiye yuko babafunga babanyaga ibyanyu kandi icyo ni ikintu gikomeye cyane kuri benshi bagize ibya ntwaro urabye ukuntu bifata mu bintu bitandukanye. ni ukuvuga rero yuko utunguruje ahera ngaho bakavuga bati ya miliyaridi murabona yuko baciye miliyaridi namba zingahe, reka dufate ibintu byabo mbere bimwe bamaze batanguye kubifata n'urubanza rutarahera hanyuma bakabigurisha icyamunara, gutyo ejo naho urubanza rwosubirwamwo bya bintu abantu basize mu gihugu bazosubira kubironka byoroshe. ariko rero ngiye mbandanya kuri iki kibazo uti mbega none biheza bigafasha iki, ni uko kugira ngo wunguruze naho bakaba baguhaye ikopi ukaba ufite ibimenyetso byerekana yuko urubanza rwabayeho aho ugiye muri ayo masentare mpuzamakungu urashobora guhera kuri ibyo. ndaguha akarorero igihe bahagarika amashyirahamwe adaharanira ibyiciro bya politiki bakayahagarika mu nyuma bakayafuta mu mwaka w'2014 twabonye ordonance y'umushikiranganji barandagiye yandika avuga yuko yahagaritse amashyirahamwe ashika kuri 5 mugabo nta muntu n'umwe yarungikiye iryo ke ibambe ordonance, ariko ordonance iyo nyene twayijyanye turayikoresha turayishikiriza sentare hanyuma urubanza ruratanguye. sentare ntiyahakanye ngo iyi kopi kubera mutayihawe n'uwo mushikiranganji atayibashikirije niciye mu nzira z'amategeko ngo ntidushobora kurwakira. rero uno munsi nibabandanya urubanza ntibaruke, nibabandanya ntibakire ibirego byacu cyangwa ngo baduhamagare, tuzofata tubonye ikiringo runaka giheze tuvuge tuti nta rubanza ruhari cyane tubandanye dukurikirane tumenye yuko hari ubundi baciye, hanyuma ikopi yaboneka itaboneka tuzoheza twiture amasentare cyane izindi nzego mpuzamakungu zishobora kutwumviriza. bashyiraho yari yashatse kwishura. ego murakoze ku kibazo tuje guca Desire. ikintu nagomba kuvuga nk'uko bishimangira nuko turiko cyane turandika kunguruza mu Burundi kuvuga yuko ari icyizere kinini dufite ubutungane, ariko ibitararenga ntawe bitenda. icyo ni cyane, ariko icya kabiri cyane no kugira ngo dutegure imanza zizoba rwego rw'amasezerano mpuzamakungu. icyo nicyo nagomba kongera. hanyuma ku kibazo kigira kabiri kijanye no kunguruza umuntu adafite kopi, amategeko arabivuga yuko mu bisanzwe mu bijanye n'imanza mpanabyaha umuntu naho baza kumumenyesha bati bagushiriye urubanza akandika afata indunguruje nko muri bajya bari mu gasho aho bafata yuko yunguruje kubera kopi iraheze ikaza mu nyuma hanyuma akazisigura mu nyuma. nka twebwe ubwo rubanza twerekana yuko atarubanza ruri ibintu byose twandika ibintu bijanye n'amahini yerekana ko urubanza rutegerezwa. ibyo rero biturinda kubera ntitwaja mw'izo nizo twabayemo tutazi kirimo. hanyuma hageze ku rwego nabwo mpuzamakungu ugenda werekana ingene icyo bita droit au procès équitable byahonyanga neza ngo wunguruze mw'izo nizo. rero naho bovyimana aha twamenyesha ko ku giti cyacu twabihaye abantu babitwaje bagatega ubwoba bikomeye. twamenyesha kandi ko muri bajya abantu 34 hariho uwarondeye umushingwamanza arabitwara muri sentare z'inuzwa, baramubarira ko uru rubanza rudashobora kuba byafashwe ari bikanye n'ibintu biteye ubwoba. sinzi yuko ahandi hantu byari byigere biba. uwo mushingwamanza yariko aratangara rwose yagiye atwaye antumye kugira ngo nguruze, kuko mu mategeko y'amajana 234 ivuga ko mukunguruza wandikira ni simple receive progressive nta kintu. ni ukuvuga ko perezida ntaza kubiraba ntashobora kuba umukunguruza kubera n'uburenganzira bwe, ariko barabimuteye umushingwamanza bakamubwira bati bitware bene uru rubanza baratubariye yuko atabiyungururizwa rufite byaheze nimugwakire.
rero murumva ko ukurindira kopi do jugement umuntu ariko agira kuja hanze cyane cyane ariko arerekana ingene uburenganzira bwiwe bwahonyanzwe urabona yuko twateze tugaca na CNDH ikusabira iyo kopi bikayinanira muri make tuba dufite intumbero zo kuvuga yuko ari gutunga ari confiance dufitiye ubwo butungane naho nk'uko nabivuze ritararenga tawuritera ingata sinzi yuko ngira ngo banatwimirije Pasika sinzi yuko ari wo mutima mweranga yozukiramwo ariko ivyo mbona benshi ngira ngo gukoreshwa gusumba gukora baravye amategeko nibaza yuko tuyaze neza kandi nashaka nsubire kubakengurukira hanyuma nk'uko mwabibajije kandi tukabigarukako ni intango y'ukubandanya tuvuga ku byerekeye runo rubanza hamwe n'izindi manza kuko ibihanze igihugu murabizi yuko ari byinshi hanyuma nashaka kubakengurukira yuko mwashoboye kutwigorera kuko ndazi yuko uno munsi mufite ibikorwa byinshi na buri ariko gatanu mweranda tubabajije ati akamo mwotera abarundi muri rusangi kuri aka karenganyo muvuga kariko karabakorerwa mbere hari ingaruka bishobora kugira ku Burundi n'abarundi jewe kamo notera abarundi ubwa mbere ho nohera kubacamanza bo nyene ubwabo nuko baronse iteka bakaronka ibanga rikomeye cyane ryo gutunganiriza abarundi ryo kuba inginzo ivyo nivyo byanditse no mu bwiza shingiro inginzo y'agateka hamwe n'imyidegenzo by'abanyagihugu hanyuma abacamanza rero barakwiye kumenya yuko ni nka kujya nobagereranya n'abaganga nibo bafise mu minwe kazoza k'abarundi nibo bashobora kubarenganya cyangwa kubarenganura uno munsi igihugu cy'u Burundi carabaye iciro ry'umugani kubera ukuntu abacamanza bifata kubera ukuntu abacamanza barenganya abantu kubera ingene abacamanza bakizambondagonda iyo muriko murumva izi manza zigenda mu masentare mpuzamakungu mukumva CPI iriko irakora amatohoza ku kibazo cy'u Burundi ni kubera abacamanza byabananiye gukurikirana abakora amarorerwa mu gihugu kuko mu bihugu byose byo ku isi ibyaha bikozwe n'ibica bijya mu masentare mpuzamakungu iyo igihugu cyo nyene gishoboye guca imanza z'ukuri abakoze ibyaha bagakurikiranwa muri icyo gihe ubutungane iyo bukoze mu gihugu nta manza ziheza ngo zije muri aya masentare mpuzamakungu muri icyo gihe rero niho navuga nti uko ubucamanza bukora bihwanye n'ingene leta ibyifuza bigaruka gutera ingorane aba batwara igihugu bigaruka gutera ingorane aba batwara igihugu kubera isura y'igihugu izina igihugu kigira mu makungu birafise icyo bipana n'ingene bafata abanyagihugu birafise ingene bubahiriza kandi batunganiriza abanyagihugu nama numva bavuga bati igihugu kirakeneye abagwizatunga kirakeneye ibindi ninde mugwizatunga azoza mu gihugu azi yuko ashitse bazomurenganya bakamusahura utwiwe ntagire uwo yitura ninde umugwizatunga azoza gushinga imitahe mu gihugu azi yuko azokora hanyuma babona yuko ateye imbere bakabimusahura yajya kwitwara aho kumwumviriza ahubwo abandi bakaza bakamuswara ubuzima bikaba biraheze ibi rero ni ukuvuga kuba ubutungane bwitwara nk'uko kuba intwaro itabibona ngo ibone yuko ikora ribi ry'ubutungane akarenganyo ari byo bituma abanyagihugu bama mu ruhagarara bigashobora no gukwega n'izindi ngaruka hajya murabona iyi ntwari iratwara uno munsi
bavuga yuko bafashe ibigwanisho kubera akarenganyo bakorerwa n'intwaro zariho mu myaka 90. nta kibuza yuko haba ubucaye muri kazoza hazoba imigwi y'abarundi bakavuga bati twebwe biranse nta kundi turi bubigenze, reka twikore ku byo dushikirije kugira ngo dutabare igihugu. Ibi rero ni ibintu bishobora kuza mu ngaruka iyo igihugu kirimo akarenganyo, iyo abarundi barenganywa, iyo abanyamahanga bari mu gihugu nabo nyene batizegeye kandi bataronka ubutungane. Niko noshobora kwishura kino kibazo. Hanyuma akamonotera abarundi nuko boguma barikanuye, nuko boguma banga akarenganyo, bigahera ku murundi uwo ari we wese, bigahera ku murundi mutoya, bikaja kuri abo bagezwe amabanga ya leta. Umwe wese akagira ati jewe aho mpagaze, jewe ibyo nshikiye, jewe icyo nshoboye gukora, reka nkore ikintu ejo kitazoteza urubwa, kitazoba ingenzi y'amarere, haba mu muryango canke ku gihugu canke ku ntwaro muri rusange. Ikintu nagomba kuvuga nuko kahise k'igihugu cacu ka hafi kerekana yuko umenga abarundi bafashe ingendo yuko mutumva kumwe yo mudafite ivyumviro bimwe ari kumugezayo. Ivyo rero bigatuma twama mu ndyane z'urukurikirane. Mu gihe abarundi bari batanze kugira culture ya dialogue avec l'accord d'Arusha, c'est regrettable kubona ko le CNDD-FDD ikeneye yuko abarundi bose biyumvira nk'uko umugambi wabo uri. Birabaje ko bagomba ko abarundi bose baja muri robingo ya CNDD-FDD, kuko ntibagomba yuko n'abantu baja mu mugambi kubera nta kwigenge bagomba kwandika. Ikintu rero c'uko bagomba ko umuntu abaho kubera yiyumvira nkabo ni ikintu gishobora kuzana ingaruka zikomeye mu gihugu, kuko umunyagihugu yamaze kuronka umwidegenzi akawubamwo akavuga icyo yiyumvira, naho intwaro yose wazi igikenya kingana gute ntizokwigera ishobora kumutsinda n'umunsi n'umwe bimugira umusha. Ni byiza rero yuko abantu bamenya ko ibyumviro, kugira ibyumviro bitandukanye ari ubutunzi. Abarundi bagasubira kugira agatima ko kumviriza uwundi mu gihe cyane cyane azana ibyumviro byubaka. Ibyo rero bikaguma kuri uru rugero. Ni hamwe bavuga bati mu gihe ndaha hazobaho abiyumvira nkanje cyangwa abandi basohoke, bazoba bagomba yuko nabo umunsi abo bandi baje nabo basohoka. Ndabyumvira yuko babyifuriza abana kandi natwe n'ikibindi, ariko ni byiza ko abarundi bavanura n'iyo ngendo yuko umengo umugambwe witwara nk'ikirobeti utegerezwa gutegeka abarundi bose ingeneryo, utegerezwa twese kuba mu gihugu cy'u Burundi dufite uburenganzira bungana, dufite uburenganzira bwo kwiyumvira no gushikiriza ibyo tubona. Ku bijyanye n'ibihumbi 2015 naho borara baracika kandi yaba Conseil de Sécurité Nationale, yaba Union Africaine, Église catholique, amashengero atandukanye, ukuri kwa 2005 ntigushobora gucuruzwa. Itariki 23 z'ukwa kane 2014 abarundi bari baragiye bafatwa by'imanda bagomba mu nama nshingamateka baramwangira kwa Induzi. Abanywanyi biwe tariki 11 z'ukwa kane 2015 bari yerekanye n'abandi barundi bari bafite uburenganzira bwo gushikiriza ibyumviro byabo. Mu gihe rero Burundi bukwekwa ko ibyaha mpuzamakungu bariko barasohozwa kugerageza gufata abarundi bagerageje gushira hanze ukuri ngo abari bo ugomba kwerekana ko ari abicanyi, bizotuma ubwicanyi bwabaye buja kubabwerekanye buzoguma kubabukora. Rero abarundi baze ubuzima bubaje mu n'ibihebure ukugwanira agateka n'ibintu bigoye kandi bifata umwanya muremure, bagira umutima wo kwihangana, bagira umutima rugabo, ntibagume bemera yuko inda ifukira umutima bakibagira ukuri.
bagumiza umutima rugabo yagiye abasokuru ukuri naho bifata umwanya munini gutegerezwa gutinda gutegerezwa gusubira habona ari urubanza umuntu yitwa Dreyfus Emile Zola yanditse mu ikete ryo riri serega mvuga ati Jacques iyo ugerageje gufuka ibintu ukabihamba mu kuzimu iyo bibyutse bibyuka nabi twifuza ko bibyuka nabi nicyo gituma tuvuga ko abarundi babigarurira hafi ureka kugarura imyenda ikiri hafi nuko nashaka ndabasabe kuri ako kamo kuri iyo mpanuro yabashyiraho ishize duce turangiza ngaha hanyuma ndizeye yuko no hanyuma nitwabatera kamo yuko zoswitaba ndazi yuko mukorera mu bihe bigoye cyane ivyo bihe mukoreramwo bikaba ari kimwe mu ngaruka y'iri bibazo biri mu gihugu cy'u Burundi urugamba ni rumwe urugamba turawusangiye hanyuma rero ntangije ndabifuriza iminsi mikuru myiza ya Pasika mugira amahoro n'agateka kazina muntu aho muri hose tuzosubira murakoze cyane namwe mwari mwatwita murakoze cyane namwe mwari mwatwita murakoze cyane namwe mwari mwatwita murakoze cyane namwe mwari mwatwita